Padiri Armando jera mumenye nguri mu seminari ntoyi y'Urasira turabandanya no mu seminari nkuru turataba abasaserdoti n'utwaza turayaga kuko duhura mu seminari ntoyi y'Urasira kama tumutora ngo aturongore mu ishure délégué de la classe cyangwa aturongore mu seminari yose doyen de l'école. Padiri Armando muri ubwo burongozi yari visionnaire yabona kure kazoza keza gakiza hanyuma ntaherezaho agaca arondera gushika kuri ako kazoza keza kandi akavyiyumvamo ko azobishikira mbere agashaka kubiturereramwo kuko ndibuka tuvuye mu rubuto seminari rw'abakuru b'umuco seminari baje mu paruwase tugarutse tugahura turimbura mwere twabahe mu buruhuko kenshi twaraca imanza ducira imanza abapatiri twabaye mu maparuwase Padiri Armando akumviriza agaca agira ati ibi bintu muhejeje kuvuga rero twebwe tubifate nk'icigwa mubigumye nk'icigwa twebwe nitwaba abapatiri tuze tuba abapatiri atamahirwe tuzogira abaseminari bazaturabe batubone ikosa na rimwe ati kandi n'abahari ubu tukiri ngaha uwo tutazobishobora naca asigara tubemo akatubwira dukayira twebwe tugaca dukanguka urakenye rero uzi gucira imanza abaseminari muri kumwe uzi kuzoba patiri tukamuhaririza mugabo yaravyiyumvamwo nobiranye rero twebwe vyari bikitugora abatari bake ariko ndamuraba ayo majambo ntiyahereye aho tukiri bato mu seminari yaraye umusaseredoti atagira amahinyu koko umusaseredoti w'icitegererezo umusaseredoti w'akarorero bwa gatatu Padiri Armando yari umukozi navuze ko yari umuvisionnaire imigambi yari afise mu mutwe ibyo yashaka gushikako kandi bitwara n'amahera menshi yaravuga ati iby'amafaranga yari afise amahera menshi ntazonanirwa reka dukore umugambi n'uw'Imana urumva ntiyatinya ngo ikintu nk'ic'amamiliyoni n'amamiliyoni ntiyarabona ko gishoboka kandi agaca akomeza abandi bari kumwe bityo kugira ngo bishoboke muzoza muravyumva hari imigambi itavye Imana yari afise ni kuzogira ahantu hafoye abantu basengera ari benshi cyane hariya mu Kabezi n'ubu yagiye bitwaye ku mutima ngo abisebere bize bishike. Padiri Armando yari umukozi adasanzwe yakunda ibikorwa kuva turi mu seminari akitanga wese uwari patiri murabizi na mwebwe ikirangaminsi iwe cyama cyuzuye imirimo yari yaremeye ko ku munsi wa gatatu mu ndwi iwe ari umunsi w'akaruhuko umukene azomubona muri twebwe twakuranye rero ntamurondera uwo munsi wa gatatu ngasanga n'uwo munsi nyene sibiri mubone arafatiriwe ntiyaruka kovyo nabona yari anomanje mugani w'umupatiri Antoine Chevrier n'umufaransa yati après c'est anomanje Padiri Armando anomanje koko yakane Padiri Armando yari umusaseredoti akunda kwisabisha yarasenga ku buryo nubwira ntibitari bisanzwe yasenga kuko cya gitabo cy'amazaburi cy'ibisabisho breviaire kiriya gitabo Padiri Armando nasanze akizi ku mutwe mu kigo cyacu turi kumwe ku rugendo mu muduga bwije
aho twategereza gushika bwije ntiturongereze ko bisabisha hari abafite ibitabo hari abafite amatelefone bari amana dufite telefone mwisabisha gati utabise igisabisha nimwakiri cyo ndaza gukurikira intangorane kandi amando amazango Yesu mu mutwe ijambo ry'Imana ryari mu mutwe naho twe twatangare ivyo no kuri Imana yarahiye ubuntu yarabishyize mu mutwe ndashobora kwiba yagira ntariko ndasoma mu rugo kandi umuntu gisabisho twaramutangarira kandi amando kindi namutangarira ko Imana yaramuguriye ubwenge ngo ategere inyandiko nyeranda ikimuhabere n'ingabire no kwigisha no gutwenza kandi amanda asomye igisomwa gasigura wumva umenga ntibabwiye gusoma icyo gisomwa cy'ijambo ry'Imana agaca ashiramo uburorero butuma icyo gisomwa ubishira mu ngiro no gutwenza birimo ariko aravuga wumviriza ariko aravuga umuntu akamwumviriza nta muntu ataguma himbawe agavuga ko ku mutima mbere akifuza yuko iyo nyigisho itorangira kugira ngo mayumviriza kuko byari bihimbaye cyane hanyuma ni ugucagagura bwa nyuma kandi amando yarantumye ko ari mu bitaro babwira ijambo rya nyuma dusezerane amajambo yantumye ku bakristo b'abasaserdoti icyo gituma ngiri yashikirize uko yantumye yarambwiye ati uze ushikirize aya majambo umarire abahora banyumva bose n'abandi bantu kumbure byufasha abarundi ubashikiriza ijambo ati ziriri ijambo ni ijambo ry'Imana rimwe Yesu nawe nyine yadusabye ngo twisunge ati nk'uko nabakunze nimukundane namwe ni Yohani yawe 13:34 nk'uko nabakunze nimukundane namwe ubwo ubutumwa adusigiye twebwe abarundi mucamo ko bijanye na bw'ubu amuvukano nyabugarabote n'ubwo butumwa nyogorwa domicile mwitware ku mutima niragadusigiye kunya Yesu yasigiye abatumwa akasigira abazoza barasoma ijambo yiwe nk'uko nabakunze mukundane nawe none rero murumva ko agiye guhanya amacakubiri adutumira kuba ku mvukano kuba mu rukundo ntituze tunanire hanyuma ubwira kabiri yarambariye ijambo doshikiriza abasaserdoti bose yarebuze mu Gifaransa chers prêtres, chers confrères, faites tout pour éviter la médiocrité. Ne soyez pas des prêtres médiocres. Ni mu basaserdoti bagenda ibanga bamicama ntimuze kubihunga basaserdoti n'ubu n'ubutumwa bagira amanza yadusigiye murazi ko yakunda cyane abasaserdoti twebwe umwepiskopi yaguze mukuru yaraturonderera abadufasha kujya mu bwiherero intumbero kwari kugira ngo dukomere ku mutima iyo nyigisho idufashe ubutumwa tuzokora umwaka wose tuzokomere twanywe ivyamwa vyinshi kandi vyiza reka twabasaserdoti bahimbaza Imana nicyo yashira imbere akabara cyane umusaserdoti
kumbure bimugoye mu ibanga agasabira cyane abasaseredoti. None ubutumwa tubwumve. Mukunzi wacu Padiri Amani, tuzogukumbura, ariko ibyo wadukoreye uzubandanye kubidukorera iyo ugiye. Kuko utananiwe hano iwacu, wari infatigable, ntuzunanirwe, urabandanya udusabira. Imana nikwakire, wiruhukire amahoro. Murakoze.